Kuri uyu munsi w'akarorero ndi kumwe n'abashitsi biteka mu ntara ya Gitega komine Giheta, nkaba ndi kumwe n'abantu beza cyane bameze nk'abakwe banje, abandi bameze nk'abahungu biwanje. Nukuri ntiworaba biraryoshe kubona. Ni umunsi w'akarorero no munsi n'uwimboneka ari mwiwanje, birampaye amahoro cyane. Je nitwa BANKURUNAZE Rose muri komine Giheta, kongera nkaba umukinyi wa Ninde. Byukuri rero jewe ndabahaye ikaze, karibu mu Giheta iwacu, karibu mu Giheta iwacu, tuganire ibiganiro byiza, tuganire tuyage akanovera kazo kabasaga iminsi myinshi. Aha murabona yuko umenga naramiza akabuye, mujisho murabona ko atakirashikikiriye. Aha ndakuze jewe navutse mu 1960. Murumva ndakuze, mfise abana 8, abakobwa 5, abahungu 3, mfise abakwe 3, mfise n'umukazana. Abandi baraciga amashuri, umuherereza ageze mu 13. Murumva yuko ubuzima bw'isi ndaburembeje ndaryohewe. Je sinoja ngaho ngo mbeshe ngo narize cyane, mugabo amashure nizicogiye arantunze, kuko yo ntaba narize gusoma no kwandika, kumenye kwandika izina ryanje, sinari gukina Ninde. Kuko utazi kutahura ikirundi dushobora kubukina Ninde. Jewe nageze mu mwaka wa 6 wo mu 72 niho nagereye mu mwaka wa 6. Hama ndaja mu buzima bwo muhira, hama ndarangomwa ndagenda kwigishaga mu kamijambo ry'Imana, mu nyuma nja kubaka. Twe n'umufasha wanje turibaruka urugo rurarama ruratagata. Avarabona yuko bitoherera ngaho hamwe yankura mu ijambo ry'Imana, ati nubundi genda urabe yuko woja mu bantu ukaguma urahabona nkuko nagukuye ahabona. Bigeza aha rero nuno munsi igihe natangura muri Ninde hari mu 2000. Niho natanguye muri Ninde. Byari byoroshe kuko iyo bitoroha sinayitega ibigumye. Ibyoroshe nibyo niteze, kandi n'Imana yari yamaye kuko naciye ndabishobora. Nuno munsi ndacabikurikirana. Mu kibanza bwa mbere ngitangura kuza muri Ninde, abantu benshi ntibatahura ico bimaze. Kubera iki? Nta mashira hamwe yari bwakare cyane ngo abakenyezi baja habona. Abakenyezi baguma muhira bakarindira abashinga ntaye babo, bakazana umunyu, bakazana amavuta, bakazana ikaye, bakakora byose mu rugo. Arico gituma bakunda no kuririmba uturirimbo ngo umugabo agonagara. Ariko mu nyuma je maze gushika muri Ninde, nkamenyera gufasha umushinga ntaye wanje two mu rugo. Ni mu nyuma harahavuye haraza haraba amashira hamwe atuma abakenyezi baje habona, kugira ngo urugo barufashanye, urugo ruwe babe nirutunganye umwe, barutunganye bose. Ubu nukuri birateye imbere. Avyahinduye vyinshi, murasanzwe munzi twebwe bakinyi ba Ninde babanza kuraba ubwa mbere yuko tujejwe guhanura abene gihugu. Babanza kuraba yuko uriko urakurikiza ibyo uvuga ari byo ukurikiza. Nk'ababanyi byarabakuyeyo cyane. Ubu ababanyi barabona yuko mfise akamaro, ndabahanuye nsigaye ndibitumwako baranyumviriza, babona ko mvuze ukuri. Kandi ni mu banyeshure abana bugwaruka baravyifuza, kuko babona kumenga na twebwe turabikora bikaturema. Namwebwe murabona ko mwaje kuturondera kubera mu bishimi. Ubuzima ni bwiza. Je muhira mu bintu nkurikirana, murabona ko nababwiye ko bwa mbere nagiye kubaka, hama nkibaruka, nakurikiranye kubaka urugo rwanje ngo urugume. Hanyuma rumaze kuguma ndarera abana, ndabigisha, baraba abanyeshure. Ubu gushika uno munsi nubwo bamwe batarosa akazi, barafise ubwenge bwo kwitunga.
nta kibazo na kimwe jembo numenga kiriko kirangora cyane. Ahubwo biranezereza cyane nk'ubu nka jewe abantu tungara twavukiye rimwe barashaje kunsumvya kuko jewe aho ngiye hose numva bampamagara ngo Ninde, nashika kwa muganga bati mubise Ninde yemwe tumuvure, nashika mu kwishure gusaba ijambo ry'abanyeshuri bati nyaruka, nta muntu ambwira ngo kari aheze nishure anyishure ngoya, byose ategerezwa kumfata neza kandi ngaca mbona yuko ndi camamare n'ukuri nezera abantu. Nca rero mba muto ngaca nguma nkiri muto kandi ategerezwa gusaza kubera mbona abantu bankunda. Oya ndi camamare n'ukuri. Oya nta muntu numwe mu banyuzwe gukina Ninde yotegura kuyeba, kiretse ugwaye, kiretse upfuye, kiretse ugize isanganya, kuko nugukarisha ubwa mbere ubwenge uguma wiyongera umenga uri kwishuri, biguha no kubungabunga urugo rwawe, biguha no kwitunga mu babanyi, biguha no guhakarurira abana wibarutse, biraha n'ababanyi gukurikira akarorero bakubonako. Umurimyi hanyuma ngaza ndacuruza utwo ncuruza ibitoki gutyo, nkaza ndarangura ibitoki, nkongera nkorora ibitungwa, inka nkorora inka, nkorora ingurube, nkorora iki. Je nibaza yuko umenga ivyo bikorwa nkora kandi biratunze urugo rwanje kandi n'igihugu biragitunze kuko sindabifungura jenye. Nta rimwe ntokina je nkina vyose, je ndakina ndi nyina w'abana, je ndakina ndi umukobwa yasaze iwabo birakunda, je ndakina ndi umufonctionnaire birakunda, ndakina ndi umuganga birakunda, byose marore yose jewe ngiyemwo birakunda ndacanga. Oya kumusazi digake nani byo mura bakunda kumba ngo nyine mugabo ndavyo nyene babimpaye ndabishoboye. Jewe ugwaruka ikintu noruhanura cyane cyane uru ruhejeje amashure, benshi baramaze kwishiramwo ngo nakazi kariho. Yemwe nibitonde bitegereze igihugu cyose abize ni benshi, nta kazi leta yoronka ihugwaruka, mugabo umuntu wenyene kuvyigwa yize ntiyoshobora kunanirwa no kwitunga nabajya batize kandi bashobora kwitunga. Hariho umwana yavuye mu ishure ahejeje amashure universite, arabana batatu, umwe acuruza amagi, uwundi aja kuba umuyede aho akurikira se wiwe ari umumaso, abandi nabo bari bavanye mu ishuri baramutwenga bati ibyo sivyo wigiye uri kijubuju, rindira akazi kazoza ayo ukorera umwaka wose uzoyakorera ukwezi kumwe. Nuna musi baracharindiriye akazi, umwe yacuruza amagi ubu yararose ibintu biratemba nk'amazi asigaye akoresha, wa wundi nawe ari umuyedu yahavuye se wiwe amusubirira n'umumaso, mbere azohava umu engineer, ivyiwe biratemba nk'amazi. Nukuri umuntu ugwaruka jeco ndaruhanuye rukwiye kwiyungunganya, rutiyumviriye ngo jewe nzokora ibyo nigiye. N'inkarange zibiyo baziratumutera imbere uzi kuzikaranga neza ukazigurisha ugashira akabanza aho, izo nkarange zibiyo bazizoguha byinshi. Ugwaruka rero rumenye kwiteza imbere rutarindiriye ngo nzotezwa imbere nibivuye mu kazi. Nico ndaruhanuye. Nego murakoze kutugendera kuko ngaha muriko muranyungura byinshi kugira ngo nze ndaronga ikindi nza ndongerako kuvyo ntarakora. Murakoze cyane.